mwakoze kwihangana mwakoze kwihangana usanga twari gutangura n'amasaha kubera ko umva ko habaye yamuziyaje nibaze yuko mwatubabariye sinzi agacerere mwakoze yo kutwihanganira nk'uko mubibona n'umunsi mwiza aho twari twabahamagaye kugira ngo dushobore kubabwira ibyo dushaka kubabwira tuza kuvuga ngaha ariko kandi numva nosubira kandi kubashimira igira kandi tumaze kubona cyane ko dushigikiye natwe turabashigikiye murabizi ko dushigikirana rero nk'uko biri reka dutangure kino kiganiro cyacu duha ijambo nyereka kuri tuwapfa akaba ari panela vile ko bimeze abaramutse tugire n'ibyo twaje gukora natudondoreye bano bantu turi kumwe komisa kugira ngo tuduke kwijambo karibu cyane mabulawe ndabaramukije mwese ubwa mbere mbanje gushima Imana yemeye ko tugira amatina turane aba yari yateguye umunsi ngo dushobore kuganira nawe ndabashimiye mwese by'ibiva mu twantu ukuri sese ko ndabashimiye ego jewe ni Fanny Ravine amazina nahawe n'umwuga nkora wa filme ako mazina ni Francine Uwimana natanze gukora filme ari mu mpera za 2018 mwebwe nyine abanyamakuru n'abanditsi mwarashikiye cyane bikomeye bituma uyu munsi mbangeze aho ngeze nukuri Imana bahumugisha cyane gose ego uyu munsi rero icyo cyatuzanye ngaha bari kubashikiriza igikorwa gishasha ngiye kubaha cya filme yitwa Dara nayo maze igihe kinini ko ndaboneka ntariko ndakora filme ku mpamvu zo kurongorwa kwanza ndabashiriye muri mwebwe naraharose umugabo mwaramuze murashigikira n'umugabo muramwumva ego rero akintwara naragiye murabizi nyene ivy'abageni twarinda no kuvyara ntivyakunda ko nguma ku murimo uko bisanzwe ngume ndabaha izindi filime rero haraheze igihe kinini ariko ndaboneka nico gituma navuze ati uyu munsi vyomimbara cane ba bene data tuganiriye kugira ndabamenyeshe ko nagarutse mu gikorwa bongere bashigikire rero ni série izoba yitwa Data nkuko bisanzwe murabizi ko nkora filime zishingiye mu miryango abatazi inka yanje nayigeze kuba kera cyane ntazi uko nzokina filime nagize indoto yuko ubuzima nariko ndacamwo ko nzobwandika nasaba Imana ko nobwandika mwikaye canke mwikanye nk'uko hama umwana wanje w'imfura akazodandaza ico gitabo akazokosora akadandaza ico gitabo kugira ngo kizofashe abajene abamama abapapa nyene akongira amahirwe nisanga muri kariyeri ya filime namwe muranyakira kandi muranshigikira rero nico gituma ubonye amafilime yose nkora mvuga ati nakaryo keza Imana impaye nari gucisha mwaca gitabo kumbure ndabashikirize nkiriho mbone n'amakomantere yanyu ko Imana ibahumugisha rero iyo série izoba yitwa Data izoba irimwo n'uwo mukobwa wanje nyene navuga ko azokosora ico gitabo canje akakidandaza imfura yanje ariko harimwo n'undi mwana nyene nawe nyene wanje harimwo n'abandi batandukanye ikazogirwa ku mugaragaro itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri Source TV tukaba nshimiye kandi n'amakampani yashigikiye kugira ngo urubanza rwa November rugende neza ariko cyane ndashimira n'abasenzi bake baransengera kugira ngo ngaruke mu murimo kandi meze neza cyane hariho bamwe turi kumwe hano hazoba hariho n'ababateramisha baririmbyi murababona hariho Mamao Estanish na Francis Dese bateramisha reka babanze bidondore hanze amakampuni ataramenya ibintu byo gushigikira aba artiste sindi byo mbwiye murakoze cyane nanjye nitwa Sabiyungu Ange Dorine nkaba ndi umukozi umwe wo mu ishyirahamwe Nice Friends muri Nice Friends
ishirahamwe ryaje hano mu Burundi rikorera siège iri muri quartier 10 mu Ngagara avenue de l'Otraco numero 12. Muri Nice Paint dukora amarangi y'ubwoko bwose yo ku mazu, turakora amarangi y'amazi n'ay'amavuta. Muri ayo marangi y'amazi aratandukanye, hariho ubwoko butatu bw'amarangi dusiga indani mu nzu, hakaba n'ubwoko bubiri dusiga hanze, hakaba n'amaverni yo ku miryango no ku mabuye. Turakora kandi muri Nice Paint hariho ico bita stone finishing, ni twa tubuye muzoza murabona ku madekoro soit nko ku nkingi canke ku madese. Kandi muri Nice Paint turafise amakolabo, turafise kandi n'amamasitike yo kubiyo. Uko tuza kuganira turaza kubasigurira ingene bigenda birakorwa murakoze. umuririmbyi cyane cyane akorera mu karere k'imbaza Imana natwe ivyo dukora shobora gusa kwanga ijambo rimwe abaserivisi dukora bakaba mu jambo rimwe hama uko mubibona turi hano kugira ngo dushimikire umukunzi wacu abantu muvyeyi uwo gusa ingendo ndasanzwe ziba twiteguye rero ku bazoba bahari ku bazoba bitabiriye bazoba bari hano mu gihugu cyangwa batari hano mu gihugu twebwe ico tuzoba tujeje kuzoba no gutuma mutagira ivyo birori kandi mukagira umunezero na cane cane mukaza muribuka no gushimira Imana ibihe vyose niko Imana ibahezeye Bashatse gukora twatwise abashire mucamuza batata kongereko amazi Okay. Erekana je mbanze mubwire nk'umunyamitahe. Ndashimira amakampani yanyizeye. Hano naho nicaye nka Fanira Vine, Otwava akenda yicaye nk'umuvenda ambassador wa Seka nawe, aho ari kampani ikora amapampers n'amakotex meza cane, uyakoresheje ntiyicuza. Ako kandi ndi nk'umuvenda ambassador wa Mazi kandi Water, urabizi ko atanayandi mazi umuntu anywa aca yongera avuga ati nyongera kandi ni kandi Water. Wani bana wani mazina yaitwa Nishimwe Esther. Eva Esther nyinshi. Hano ndahari naje gushigikira ibikorwa vya mama nawe ngahanye. Bari bafite bamwemera cyane kandi birabizi ko ari novuga ko mu baserukizi b'abakinyi b'amareresi akomeye cyane mu gihugu. Rero ndahari nka jewe muri ivyo nzoba ndiko ndarima ngira ngo muri iyo soirée hama kandi nkaba naserukiye na brand yawe mu Rwego House ariyo maison na ndiko ndashaka kuduza muri ino minsi muri iyo maison hazoba harimo ibikorwa vya studio recording, photo na video shooting ngira ngo n'ibindi mbere n'ishure ryo kwigisha abantu bifuza kuvuza instrument ariko ico c'ishure kiracari muri rêve ntikiraba save. Rero ndi hano kubw'iyo mpamvu rero ngira ngo tuzoba tuko turitegura kuryosha ibirori vya 22 juin twangira ngo sinabivuga vyose mugabo ndabibemereye ko bizoba biryoshye cyane. yes okay murakoze cyane nanje ku makanya ku mazina nkaba nitwa Ndashimini nkaba nkora muri societe bita DS Telecom Imprimeri. Natwe turi hano nk'abantu basanzwe ba partenaire basanzwe bakorana na Famille Ville
mu kumushigikira utublo notes none two turakoresha hano n'aya mabwiriza bashi mubona inyuma yacu tuba twabisohoye. Dance Telecom rero ni iki sanzwe ari imprimerie ikorera nyine mu gisagara ca Bujumbura, dukorera Avenue Pierre Ngendandumwe, Central Building numero 301 aho benshi bamenyereye etage bita Makabwa. Mu byo dukora harimo ama impression, turagira ama impression y'ipira, ingofero, imipaka, ikintu cyose umuntu yifuza kijanye na visibility. Yego turi ngaha rero habaje kumushigikira natwe kuko turashigikira abanyempano. Murakoze cyane. Okay, nibaze ko bitahuritse mwavyumvise abandi n'izindi company zanje mubona mu ngaho ariko leta yacu baradushikiye bihagije ariko cyane meri tugira ko tubashimira aho na Meri de la Ville yishike muri sale tuzokoreramo akavuga ati wow, turashimiye RTNB, turashimiye Lucky Company iyi niyo mu Kirimba, niyo mwari mukuru Lucky Company isanzwe ikora amavuta meza cyane. voilà hamwe sekana ikora ama Protex DH Telecom mwayumvise irebe ikaba irebe murabizi ko turi n'aba best influencer bayo, harimo na kandi harimo na Silent Vibe RPS ni babandi bakora ibintu by'amasound sigwe ko hari umuziki mwiza ugwedengwe mwabyumvise kari Estanish, harimo na Hot Mountain iyi ni Ministry, harimo na NS Empire, harimo na Nielido na Wema Entertainment, Merci, Nice Print na BTV n'izindi televiziyo zose ziri ngaha zadusapotinze bihagije. Rero murabyumvise sinzi kugira ngo tunyarutse tujane n'ibibazo sivyo ahako twatevye bakwaje ko uzoba hari nka ugwedengwe cyangwa uzoba waje kuririmba nzoba mpari nka Estanish mugari mu Gwedengwe mpa Estanish mu Gwedengwe birajana sigura yuko presence yanje presente Gwedengwe Gwedengwe isigura iki ku bantu Gwedengwe house Gwedengwe ni ntambo y'Ikirundi donc byose biri muziki mwongera mumbaza mu intererano yanje muri Islam ndabona ni jewe nyene waritereye narishize gusahani apart y'ivyo murabona iyo umuntu amaze kuba ari muri evenement urubanza nabwo bari kuyunya mu rubanza rw'afani naje birantaba nateze amaraba n'undi wese turi kubona ahantu sigura yuko intererano ziri kwinshi zitandukanye ari n'ibyo kugira ngahantu ariko akuru niyo presence mbego twashigikira ubundi hamwe ikindi kibazo cari cy'impamvu twaje gushigikira filme kandi turababyize muzike na filme birajana. Ndavuga yuko gukina filme ni gutanga ubutumwa mu buryo bwagutse, birashoboka na filme je nkayiririmba mu buryo bugufi, kandi murabizi ko abakinnyi ba filme barakenera muzike muri video zabo, kandi natwe byo two turakora ama video ageje bavuga ati fani nanura sikiburaza mu video atanu. So rero filme na muzike birajana aza ko bitahuritse kandi yava narigeze mu mushimira wa muri ya darakinye filme Nishacheza sana. Kiduwa kisiko. Rero murakoze cyane ngira ni ibirori. Okay, fanya binigira hapo. Sorry gato amamigo ari kure. Okay, baze barashaka iki aje bavuga beta hano byinshi tuze turahindura basumwa turi iyo ari zero zose zishimye mwe mukombere ngashika ibelekeza iyo da bete izo bese ikibazo cyaraje cyangwa ngo ko abakorega bazava binjira kwaguza icyo bacishu oyi tunakikureke bon reka ndacishure ikindi abakorege koziri kureka reka ndacishure hari cyangwa cishura icyo abakorege cyuko abakorege bazava bashibifuza kwinjira kwaguza nohimbagwa cyane mbonye abakorege bose dukora bimwe bashoboye kuhashika ego ariko hariho twashoboye kwama invitation n'ibyo bazohashika kwaguza ariko nogerwa n'abandi banterereye bose bakaza kwishikira kuko n'amafaranga make ni 10 kwinjira
canke 50.000 na 100.000 kandi ndazi ko abantu bakina filime atabihumbi 10 babuze atabihumbi 50 babuze ntihagire uwutoreka kuza ngo ni kubera ngo ata invitation yahawe abakunzi ntibarira mu bindi nibaze ko iki ari igihe co gushigikirana hama hari abazoba bajejwe protocol n'ibindi bazobona aho bashobora gukora ayo matike hama Starboy nawe yambaje kujana na Seka nawe Cotex aho itandukaniye n'izindi Cotex ya Seka nawe iramota neza kandi ikindi naco na Cotex udasanga yavyimbye niyanga sinagasirimu cane usanga nyene iranywa cyane iranywa neza iranywa oya cyane umenyere kalite iranywa cane ikaca yumutsa kandi ikindi naco hari abantu bagenda badushingira inaye yuko uyikoresheje iyo Cotex ya Seka nawe utaribwa abantu bagira ibintu vyo kuribwa bari mu bihe ntibashobora kuribwa aroni zigwaza ama infection iyo usanzwe ukora ama infection irakiza n'ama infection ariko Starboy bino bintu tumenyere gatukira abantu eko iramara n'ama infection Cotex ya Seka nawe kandi irazimbutse cane gose irazimbutse cane ugiye kugereranya n'izindi Cotex zisanzwe zihari ikigeretseko muri Seka nawe tunezererwa n'umunezero wa buri wese ku buryo mudushoreye 500 ava ko tuyashira mu kigega cyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi arumva rero ntawe woreka gufasha abagore Cotex ya Seka nawe hama ikindi Marove yambajije icizere aho cavuye ku makampani ngo banyizere bashigikire kandi ntariko ndakora muvi nkuko bisanzwe icizere bwa mbere novuga ko ari ubuntu bw'Imana ariko kandi nubwo ntariko ndaboneka muri filime twari naguma ndabayoboza kuri social media naguma ndahari mvuga iki nubwo sindi umukinyi wa filime gusa ahubwo n'umu influencer murazi ko ndi na best influence kandi nshobora kuba umu influencer utakumuvuga nyine yokorera mu makampani yarambaye nawe ataba mbona mu mafilime ako barambona kandi bagakunda ivyo mvuga n'ivyo nkora nibaza ko ari aho icizere cavuye hama Marove nyene yambaje ko data bivanye n'uko nari nivuje uzokwandika igitabo umwana wanje akagikosora akidandaza kuba harimwo ama pourcentage menshi ya true story mu byo nashaka kwandika muri ico gitabo ntabwo ari ama pourcentage menshi nka 1% nirimo kubera ko ndacakora n'igihe nzogana nshiramwo duke nkuko nagiye nshiramwo kuva ku zo nahereyeko z'urugendo amahasa umupfakazi ibanye n'izindi nzogenda nza ndashiramwo ama pourcentage make kugeza igihe Imana izovuga ati stop rero message wari gushikiriza nizi yego